umwaka wa 2025 heze hariho ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanza abarundi dusezeye bikiri kwakundi ibi by'ibiciro ntawe gasubiye inyuma abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka wari kwa kabiri yabuze arindira imisi n'imisi abantu bararusha barahwereye sopebu tubateye akato tuti ibintu wabisu ayo mafaranga yo turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu ntagitahura dushora ibintu hanze hanyuma sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona je ubwanje mu kiganiro natanze jo bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavy'insistako ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi u60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona hari ikibazo genda mwicare muravyo n'intuze n'ivyumvika mu budget miliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 5 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni sinzi ko umushikiranganje w'ikiga leta nawe ari karakorera abakoroni ngira uwo nyine ko twobifata nawe ari kakorera abakoroni rero nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarundi ariko barayiboda ikinyoma kiko kirakubitirwa ahakubuye ibyo twabigarutse kukera ibi vyanaje nagesa baza kwitubaza kwinshoro zinga ndabwe kiriya kiruhago cari kigwiye guhagarara kikava umuruho giteza abantu uravye umwanya abantu barimo ibigoro umwanya bamara bagira iki bagashiraho ikintu kikanunuza abantu kikabatevya kagira gute